Icerekeye ingene abakenyezi boronka mikoro ni kibazo ku bakenyezi gikomeye cyane mu Burundi n'ahandi hose no kwisi yose, ariko cyane cyane mu bihugu bikirondera ingene vyotera imbere. Iwacu biracagoye cyane kuko ni kibazo gihanze benshi. Tukaba tubizi yuko igihe cyose umuntu adafise amikoro nta kibanza agira. Igihe umuntu adafise amikoro hari byinshi yifuza gukora adaheza ngo ashobore gukora. Ico rero kiracari kibazo gikomeye cyane iwacu kuko uko biri uko bimeze no munsi ni bake abakenyezi bashobora kuvuga ko bafise amikoro, n'abakenyezi bake bafise imigambi bashobora gukora bakayitangura bakayikora bakayishitsa. Kubera iki? Kubera ntibagira umutahe naho ufise aho uva, ufise ingene wubaka umutahe ntuvyuka uwundi munsi ngo usanga ufise urawurondera bukebuke ukegeranya mugabo wegeranya ufise aho ukura, ukaba ufise nk'itongo ukarima bimwe ugashora ibindi ukifashisha, mugabo utagira itongo ntaca afise. Rero abakenyezi wacu kubera ico kibazo c'uko batagira ikintu cabo nta kuntu na kumwe biteza imbere. Atari uwagize Imana wagiriye amahirwe akiga akaronka akazi, uwo rero aranabona uwo muco, aranabona aho yohera kugira ngo aronke umutahe, kuko ukora arahembwa. Kenshi abakora bahembwa ku kwezi. Yahembwa ku kwezi rero ashobora kuronka ingena ziganya duke nubwo ubiravye neza iwacu ubuzima buragoye cyane. Igihugu kiri kure mu bintu by'ubutunzi ku buryo n'abanyagihugu ubwo bukene n'ukuri barabwumva, ku buryo rero n'abakora barabura aho bakura ico kuziganya, ugasanga vyabananiye mugabo ntaho bahuriye n'abatagira namba. Rero ikindi nabonye nuko kandi twese twumvikana ko twese turacumva abakenyezi mu gihe cyose batarashobora kuronka mikoro ngo ashobore kuba yoronka ibintu nawe akora bimuteza imbere bimutungisha, nta jambo azogira, nta kintu azokwifuza ngo agishikeko, nta kintu azoterera mu gihugu. Ni byose tugira ngo vy'iterambere y'igihugu no kugira ngo baje no mu migambi yo kugwanira igihugu ntabishobora, atagira uburyo ntabishobora. No kuvuga ro ku buryo ni ikintu gikomeye cyane kandi gikenewe, ariko kugeza uno munsi abakenyezi b'i Burundi ntaco bashikako, ntaco bafise, kuko inzira yonyene yari kuba nk'abo batize canke batashoboye gushika kure, cari kuba nk'ubu afise nk'itongo yikorako. Mugabo benshi ntibarifise kuko murazi ingene amategeko y'iwacu ameze n'ivyo tuguma tuvuga vyerekeye gutorana. Ariko rero birasaba yuko n'igihugu kibibona. Uno munsi sinibaza ko abategetsi babona ko abakenyezi batagira mikoro ari kibazo gikomeye. Ego nivyo ejo bundi nyakubahwa President wa Republika yarashinze ibanki ngo y'abakenyezi, turacarindiriye twumva ingene abo bakenyezi bose turiko turavuga bazoshikira iyo banki ikabaha uwo mutahe turiko turavuga, ataco berekanye bafise ubwishingizi, badafise ubwishingizi. Rero harageze ko bamenye yuko igihugu kitazotera imbere abakenyezi batateye imbere, kuko ni benshi. Hari abakenyezi, hari ugwaruka, hari abo bose bariko barabivuga cyane ko hariho imigambi guteza imbere ugwaruka. Nivyo mbega none bobo nyene bazobishikira gute batagira umutahe? Bazobishikira gute? Ego bazokwigishwa, babigishe babura ico bayikoza. Rero buye nibaza yuko ari ikintu gikwiye kuba umushinga wa politike y'igihugu yo kugira bati iki kintu tuteza kugitorera inzira. Bazogitorera inzira umunsi wose bazogitangura, kuko birashoboka
birashoboka nuko igihugu gishobora kugira kitireka turondera imigambi yo kurondera udutahe duto abantu baheze bigishwe kugenda buhoro buhoro batebashike kubikomeye. Byarashitse ko hariho amashira hamwe yabikoze bigateza imbere abatari bake, ukumva nk'umugore yahereye kudandaza amakara ashitse ku mafuso. Mugabo si vya bose hariho ikintu ca politiki gikenewe kugira ngo umukenyezi wese wishaka ashobore kuba yofata umugambi akawushira mu ngiro akawushitsa kandi ukamutungisha. Hari ijambo abantu basike bakunda kuvuga jewe ntakunda cyane ngo twariyakiriye. Ntabyo twiyakira, ntabyo kwiyakira birimo kuko naco bibamariye. Rero bakamenya yuko iyo ni ingwano barinda kugwana kandi bakayitsinda gushika abarongoye igihugu bavyumve, babihagurukira bishigikire. Abakenyezi n'abakazi kabo n'ukwerekana ishaka bafise kandi bakerekana yuko vyose byari gushoboka iyo haba uburyo. Ubwo buryo bubuze nabwo bazoheza abaturusha ubushobozi, abaturusha ububasha nabo bashireho ingingo zituma ivyo bintu bishoboka vyuko abakenyezi baronka ubushobozi. Kandi birashoboka cyane, ni question ni kintu cyo gutora bagashiraho ingingo, bagafata ingingo hamizo ngingo zikubahirizwa kuko washinze ingingo arafise n'ububasha ukuzubahiriza. Habaho amategeko, igihe cyose atamategeko araza rero nta biriho bazobigira indeka bagende. Uvyiyumvise mwazobigira, utabishoboye na wabireke. Ni nkako gashira hamwe kamwe hariya na kandi hariya kaza katereka tugire ishira hamwe ryo gufasha abakenyezi. Yego barabafasha bwa kugira ngo uzukwira igihugu cose ntibikunda, bisaba igihugu ko kibifata mu minwa.